uko abantu duteye kenshi na kenshi turarengera tukifuza tugashaka gukoresha ibirengeye kure ubushobozi bwacu. Ibi iyo tutabicunze neza bidukwegera mu ngeso itari nziza iyo gusesagura n'ivyo utagira. Uyu munsi nateguye ibintu bitatu bigutwara amahera atari ngombwa, muburyo nawe udapfa kumenya ko yagiye. Icambere, kurira muri resitora buri munsi. Iyo buri munsi mu gatondo saa sita canke mw'ijoro ufungura muri resitora, hari amahera agenda usa nkaho uyasesaguye kandi nawe ubwawe ucishakisha utarakira. Iyo mvuze gukira canke utarakira, mba shaka kuvuga gukira ingwara y'ubukene, kuba umukire canke uwakize, umutunzi yakize ubukene. Iyo ugereranije kujya muri resitora no guteka ukajya muhira, ukabishira ku munzani, iyo uriye ahandi hatari muhira biba bizimvye cane kuruta kwitekera iwawe ku muhana. Muri resitora vyanse bikunze ayo bakurihisha kugira ngo ntibahombe kandi bunguke, mu buryo utazi urabanza ukariha iyo sahani baguhaye y'ivyo vyo kurya, bakarenzako ay'inzu bakodesha waje kuriramwo, bakongerako n'amahera y'abakozi bakora muri iyo resitora n'utundi tuntu twose baba bakoresheje, ivyo vyose bakavyongerako. Mu nyuma bakongerako inyungu bashaka kunguka kuri buri sahani badandaje. Rimwe na rimwe hari igihe barenzako nayo ikibanza wicayemo, ngo wicaye muri VIP navyo ukabirihira, nkaho umenga VIP na gasosi kaje ku ruhande n'akantu kiyongera ku vyo wariye ugataha uhaze cane canke unezerewe umeze neza. Wibuke ivyo vyose vyiyongera ku mahera wagomba kuriha ibifungurwa wahawe muri ako kanya, bigatuma usanga urishe menshi aruta kure cane ayo vyari bikwiye kugurwa. Ikindi kandi muri resitora bashobora kuguha agasahani gato ukagenda udahaze, kandi iyo witekera wari gutekera ugukwiye ukarya ugahaga kandi kuri make. Reka dufate basi ko wagiye muri resitora yiyemera yihagazeko, ya resitora ikureka ukiyarurira ukarura ivyo ushaka, canke ukaja muri resitora barura vyinshi cane. Iyo wiyaruriye canke bakaguha vyinshi utamara, usanga ivyo vyo kurya bipfuye ubusa kandi uba wabirishe. Bo barabimena kandi vyaguzwe amahera yawe. Ibaza umuntu akamena ivyo kurya vyaguzwe amafaranga yawe utamuhaye uruhusha, kubera ko gusa vyakunaniye kurya ngo bimare. Ni nko gufata inoti zawe bakazita kure mu mwavu kandi wewe warazivunikiye. Kandi uzogenzure neza, iyo resitora runaka ikureka ukiyarurira ivyo ushaka, iyo bagiye kugena igiciro c'isahani bafata kuza kwarura vyinshi vyuzuye isahani yose, kandi bafata kuza kwarura bimwe bizimvye gusa. Ivyo bituma igiciro kiba kinini cane, niyo mpamvu aho hantu usanga ibintu vyaho bizimvye. Wajya bike wareka, wabimara canke wabisigaza, wowe uriha menshi ashoboka. Bitandukanye no kujya muhira, iyo witekeye warura bike ushoboye, ivyo usigaje urabibika ukabifungura hanyuma, bigatuma ayo wari gukoresha usubira ku isoko kugura ibindi uzoyakoresha uwundi munsi. Munyumve neza, aha ni ku muntu ataragafata, wa muntu acishakisha, umuntu atarakira. We nimba waragafashe nta ngorane, ahubwo uzotujane natwe tugufashe kwinezereza. Iciza cyo kwitekera muhira bituma uteka ivyo ushaka, mu gihe muri resitora urya ibihari. Ntubisesagura kuko twabibonye, ibisigaye bikoreshwa mu kindi gihe. Ibi sindabivuga nshaka kuvuga ko udakwiye kujya muri resitora canke ngo usohoke n'abagenzi, ahubwo no kubikora rimwe na rimwe, ntibiba akamenyero. Ubikore mu gihe udafise akanya ko guteka, igihe ushaka kuganira n'abagenzi canke ukundi kwinezereza, ariko atari vya buri munsi, kuko iyo bibaye nk'umugenzo biragukokora bidasanzwe, induru zikavuga ukisanga uri ntawe nikora. Ico reka tukiveko.
reka nivugire ikindi ca kabiri. Ikindi ngiye kukubwira naco kimeze nk'ico nyene. Nibi bikoresho, ibi bikinisho by'abana bizimvye cane bakunze kugurira abana. Uko abavyeyi baremetse canke uko bateye, baba bumva abana babo bobaha ibintu vyiza kurusha ibindi. Baba bibaza ko baguze ibizimvye cane kariho abana babo banezerwa cane kandi ko bibafasha gukura neza. Ivyo ntaco vyari bitwaye. Ikibazo kiza iyo hageze ku babikora. Nubwo biba bizimvye kubera ko bo ari abacuruzi n'abadandaza bakeneye amafaranga. Babikora ku buryo bitazomara igihe kinini, bigasaza vuba canke bikononekara ku buryo bworoshe kugira ngo ugaruke vuba ugure ibindi. Ivyo reka ndabireke. Reka ndeke kubyinjiramo cane, ndumva ntashaka kubangamira umunezero w'abo bana ngo ninjirire abana n'ibibanezera. Reka ahubwo niyatakira abakuze, bo badapfa kumenya ko bakuze kandi ko batarakira, bagashaka konona nayo badafise. Oya reka ndagusomere. Buri mwaka uhorana iminsi mikuru ngo wavutse, aho ukorera ibirori amahera uhishura ntiworaba, kandi ngo bitabaye nk'ivyo wabonye kuri za social media uko abandi babikoze ngo ntiwemera. Ibisharizo, ibyo murya, ibyo munwa, byose ni wowe ubiriha. N'ibindi byose bihasiga ubuzima bigugwa akayabu akavagarika amafaranga, kandi uhora utaka ngo nta mahera ufise, ngo ndakugurane 5 uzoyandiha ngo ubuntu umeze neza, kandi amafaranga yawe uyataha buri munsi. Si ivyo gusa, kubera ko mutavukira rimwe n'inshuti zawe, uhora mu magrupe ya za WhatsApp mukoteza, mwegeranya amahera mukotereza za anniversaire. Havaho umwe haza uwundi, guco musohora amafaranga buri gihe. Umwaka ukaza ugahera, uwundi ukaza, mwibereye muri ivyo, mwibereye mu gusesagura gusa. Aha we wagafashe si we mvuga, nukuri urantunga. Ahubwo ndiko ndivugira wewe umereye nabi ugumungurana ngo ndaguhe 2, ngo ndaguhe 5, ngo ntufise uko umeze kandi wiri guta amafaranga yawe hano. Reka nibwirire wa wundi ashaka kugira hava nahagera, yabuze impamvu atacagerako. Sha mvuze sinoheze. Reka ndeke kubicisha amajambo. Impfuvyi yumvira mu nduru, uwufise amatwi yumva burya yumvise. Nimba ukunda ibiganiro dukora, raba ukore like canke jewe, natwe tumenye ko ukunda ivyo dukora. Wibuke ukore subscribe canke sabone nimba utarabikora, kugira ngo n'ubutaha tuzobe turi kumwe. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Imana ibarinde, Imana ibazigame, nawe ubutaha.